muzoze murumviriza ari gihe twibuka President Melchior Ndadaye, ari gihe twibuka President Ntaryamira, hari ibice by'ubuzima tugaruka ko ugasanga twese duhurirako. Mu bya politike Cyprien Ntaryamira ahahungiye mu mwaka w'1972 yarafatanije inyuma mu mwaka w'1976 yarafatanije n'urundi rwaruka rwarimwo President Melchior Ndadaye bashinga wa muhari witwa Bampere. Niwaza kurondera ugiye gutangurira kuri B ico bivuga ntaco utora. Mugabo kwari kuvuga Mouvement des étudiants progressistes Barundi au Rwanda. Turabiteranya tutangurira Burundi gushika étudiants duheze ko hariya kugira ngo ntibazomenye ico bivuga gutyo byoroshe. Iyo Bampere rero yahuriramwo cane abanyeshure biga mu mashure ya kaminuza Butare, iba Université Butare Cyprien Ntaryamira yigamwo, iba nabize iririma. Ugiye kuraba ivyumviro vyabo byashingira ku vyavugwa vyerekeye ideology n'umuhari wari wavutse kera mu myaka ya 1970 witwa MEPROBA, Mouvement des étudiants progressistes Barundi mu Bubiligi. Mugabo bakabona yuko MEPROBA hari ikintu yari yibuze, ko bavuga amajambo menshi bandika, mugabo ibyo kuzamura cyane abantu bo hasi ngo bavyumve bikabagora. Bati rero reka twebwe tugire umuhari w'iwacu naho ideology ari imwe. Nagira ndababwire yuko mu bantu bari muri MEPROBA uwabitegereye hakiri kare mbere agashidikira ibiza gukurikira yari nyakwigendera Ndiho Jerome. Jewe ndamwibuka Ndiho Jerome duhurira i Butare mu mwaka w'1979. Inyuma ya Bampere haravutse aho hari mu kwezi kw'icenda, mu kwezi k'umunani cyangwa kw'icenda mu 79 umugambwe ubu. Umva tuvuye mu muhari tugiye mu mugambwe. Je Bampere ndayimazemo amezi make yuko ndashitse mu 79 mu kwezi kwa gatanu. Hanyuma mwe mukiri bato muze muremera kwiga ikintu cyose umuntu arigishwa, kandi hama hari abantu bamwigisha. Jewe uwanyigishije ibintu bya Bampere yari uwitwa Niyuhire Emile. Hari abashobora kuba muzi, yaritavye Imana. Niwe rero bari bampaye ngo agende anyigisha, kandi mu Burundi yaranyigishije neza kuko yagenda atanga raporo yuko ari sawa twamenye. Mugabo sinzi sinovuga nka wa wundi yivugira ngo abumva kare. Abazi General Adolphe niwe yagenda yigisha iwacu, ashiraho akabari kumwe yabigira ngaho Bujumbura hehe. Ako kabari yaciye akita ngo iwabo wabumva kare. Burya abanyagisha twumva kiri kare karagaciye. Hanyuma rero mu 79 no hashigwa rero uwo mugambwe ubu, umugambwe w'abakozi b'u Burundi, mu gifaransa Parti des Travailleurs. Muri uwo mugambwe Ntaryamira yari afise amabanga nibuka neza ya secrétaire national chargé des questions économiques. Jewe nari chargé des relations extérieures.
Ndadaye information mugabo tugahurira na Ndadaye mu kwandika ikinyamakuru citwa Le Flambeau de la Révolution. Muzorondere ahantu mwobisanga je byose byaragiye, muzorabe ivyo twandika ingere twabona Uburundi ico gihe kuri ubu mbere bishobora no kuzofasha muri ibi severe irimwo. Uyo mugambwe ubu rero uramara iyo myaka 79 urabandanya, mugabo urumva cyo tufata ingingo yuko tutowugumiza mu Rwanda, twoza turaza i Burundi tukawumenyesha. Aho twavuga kuri President Melchior Ndadaye, muribuka ko natanze intahe kuri Leonce Ngendakumana, niwe yikorera ibinyamakuru bya ubu abizanino. Mwe mukiri bato muza murarindira ngo utarosi imodoka utarosi iki, yava mu Rwanda n'amaguru akaza n'amaguru akabiza ngaha. Twe je narava mu Rwanda tukaza tukarara mu Kayanza mwijoro tukigisha twishi Burundi, hanyuma bukeye tugataha mu Rwanda. Nayo ubu ngo ntabonye imodoka ngo sinjora kuva mu Buyenzi ngo nje mu Bwiza bisho, kandi ushobora kuva no mu Bwiza mu Buyenzi ukagenda n'amaguru cyane ukaduga na ruguru n'amaguru. None Imana yabahereye iki? Hanyuma rero ivyo byaratumye umugambwe kandi ugenda wiyugurura ino umenyekana. Niho rero Ntaryamira Cyprien yatashe mu 1983 mu kwezi kwa gatatu, yabaye mu bambere. Urumva rero turaje ngahi Burundi, Cyprien Ntaryamira aja muri yamabanga, mugabo twaguma tuza turahura twiyumvira ivyo gushinga rero umugambwe. Hanyuma twarabaza imyaka 3, mu 1986 umugambwe urashingwa. Jewe sinobesha ngo nari ngaha, nari mu mashure muri France. Abagize kushinga ngaha narabwiye ko bawushingiye mu ibarabara, ntibahurira amasari ngaha kuko mucyo mu masari ngaha mwaca mufatwa. Hanyuma muri umugambwe twatangura gukora nyene duhura gusa, tutavuga ngo twashizeho inzego, ngo duhura duhanahana ivyumviro twitunganya buhoro buhoro. Mu 1996 rero Cipriano baramurungitse muri mission aho yakora mu vy'uburimyi n'ubworozi mu Bufaransa. Niho twahuriye aza kumbwira mu majambo atomoye ingene ibintu biriko biragenda. Twari tunezerewe cyane gose kubona aza kambwira neza ibintu ko bigenda. Ndabwira ababesha ntimushobora kugira politike ikomeye cyane nkuko iyi ni leso iyo mudafise ubucuti bukomeye. Ntimushobora. Iyo mudafise ubucuti bukomeye nuguhemukiranira biroroha, mugabo bikomeye ntabwo yukirundi bishoboka. Twarabanye mu Rwanda mu nzimwe, twaranye ngaha mu Burundi mu nzimwe. Urugero Ntaryamira Ndadaye yari pare, sibyo? Jewe nari protocole. Urugero bw'iwanje Ntaryamira yari pare, Ndadaye yari protocole. Inyuma rero naratashe turabandanya. Umugambwe washizwe na gatandatu urakoreye mu Kigegero imyaka 6. Hanyuma hageze ku mugambwe tuza gusaba ko wemezwa,
Cipriano yari secrétaire national mengo chargé de questions économiques kandi mu bantu nibuka neza 10 na bangahe bari bagize komite y'umugambwe so bajya igihugu ngira ngo mu vyerekeye rero ibitegura umuntu nivyo novuga ariko ntushobora kumenya ntaryamira utamenye kandi ingene yafasha abene igihugu. Abanyamagiye barabizi yarabigishije gutunga inkoko na jewe niwe yigishije gutunga inkoko twabana harya muri quartier 7 nta metero zirenga 10 ziri hagati y'amaparcelle yacu niyabigisha hanyuma amagi jewe naronka ni nawe yashora ico kintu Cipriano yaragikoreye cyane abantu bahariya Imageye ndibuka